uri kuraja ngaho uvuga yamuhegasha abona ko batutsi ndababwira ntimwe bwarabinyegeje gutera iyo sema ngo je nanka batutsi ubona te mu mwimaramaza n'umwicanyi mubi ahubwo akwiye guhigwa mu gihugu akomogwa cyangwa agashigwa mu munyororo akabazwa ibyo yakoze. Izera ko mumeze neza aho muri jya nino watandukanye banywanyi bacu. Hari abanywanyi bacu bagiye baratwandikira batubaza cyangwa se bipfuza yuko twababwira amakuru arabana n'ipfungwa ry'umumenyeshamakuru Claude Nduwimana kuri ubu ngubu hatazwi aho apfungiwe, ariko amakuru adushikira atubwira yuko kuri ubu ari mu gasho k'igipolisi. Claude Nduwimana ashobora kuba apfungiwe mu iperereza. Ayo ni amakuru atandukanye, ariko aravugwa umumenyeshamakuru akaba azwi ku kuba atanga amakuru n'ubutumwa bucanishamwo, akaba avuga ko atwara ikinyamakuru cyitwa Gahinyuza. Kuri ubu ngubu rero yoba ariko arakogwa ko amatohoza inkuru no n'ibiro vy'iperereza. Abanywanyi bacu rero mwifuje yuko twobabwira byinshi kubirabana ni Claude Nduwimana, ndetse turasubira twumvirize amajambo akomeye yatumye afatwa. Twarababwiye ko ku ntwaro ya Ndayishimiye ibintu vyatanguye guhinduka, abahora bitegembya kandi bariko barakora ivyaha kuri ubu batanguye gufatwa, ndetse nabumvaga ko ari bandakogwa ko kuri ubu ibintu vyatanguye guhinduka. Ese Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu hari aho yoba ahuriye n'ibikorwa biriko birakogwa, abantu bariko barahagarikwa? Yoba avuga iki ku bikorwa nk'ibi vyo gucanishamwo abarundi? Vyose turaza kubimenya muri ano makuru, ndetse twumvirize vyose. Reka tubanze twumvirize amajambo y'urwanko ya Claude Nduwimana, ndetse bivugwa yuko vyoba ari bimwe mu vyo azira. Turaza kumviriza kandi ico abihweza ibintu n'ibindi bavuga kwipfungwa n'ihagarikwa ryiwe. Amakuru rero yose turaza kuyaraba, turabe n'uwundi mugambi wa Ndayishimiye Varisito wo gufata abo bose biboneka yuko bigize bandakogwa ko. Amakuru yose rero tukaba twayatunganije, sangwa kaze twumvirize ivyo vyose twagutunganirije. Kuri wowe utarafyonda subscribe wabanza ugafyonda ko. Reka dufate kano karyo dukurikire ico Claude Nduwimana azira. No, trop c'est trop. Claude Nduwimana ni umuyobozi w'ikimenyeshamakuru Izuba, akaba kandi umuyobozi w'urubuga rwa YouTube rwitwa Claude. Izo mbuga zose azishirako ibiganiro bijanye n'ubwicanyi bwakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bwoba bwakozwe n'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi. Ikindi kibonekeza mu vyacisha kuri izo mbuga n'ibitutsi biteye isoni atuka abatutsi n'izindi mvugo zo kubatyoza. Ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye no mu wese aherereye. Itarike mbi ku barundi, itarike mbi ku bahutu, nibaza ko ari itarike nziza ku basavyi b'indaro bari mu Burundi nabo bitwa abatutsi, ba mujeri, ibimwa amaraso, abo kwa bikomagu bene Ruhinda. Mu kwishura kwikete ry'uwashinze ikinyamakuru Iwacu igihe yasaba urwego rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora, asaba ko bogira ico bakoze kuri ivyo bitera soni bishikirizwa na Claude Nduwimana, utwara urwego CNC yishuye ko uyo mumenyesha makuru batamuzi, mu gihe izo mbuga adasiba kuzishirako bene ayo makuru. Ariko rero wewe ntihinyegeza ko ari umumenyesha makuru. Dufatiye ku karero gatoya, ariko aravugira umurimyi wo mu ntara ya Ngozi yitwa Charles mu matati yoba afitaniye n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi. Claude Nduwimana aragabisha uwo muyobozi ko atisubiye ko ashobora komogwa mu gihugu. Umushikiranganje nawe w'uburimyi n'ubworozi ko ashobora kumwitwarira ku mukuru w'igihugu yita dawe wa twese. Abategetse muri ngaha muri groupe ndabasavye s'il vous plaît, ndabasavye nimba nye n'icubahira ivyo ababwira mu vyumva, muhaguruke musove Karori. Ndasavye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe atafata ikibazo ca Karori mu minwe. Twebwe abene gihugu tuzi ico Karori amariye igihugu, turagiye kugihagurukira dusabe nye n'icubahiro ahereze ingero ikwiriye, umuntu afata imigambi iteje imbere abene gihugu akarandurira hasi, amuhereza ingero imubereye. Uwo ni umwicanyi mubi ahubwo akwiye guhigwa mu gihugu akomogwa cyangwa agashigwa mu munyororo akabazwa ibyo yakoze. No, trop c'est trop, il faut assez. Ibijanye n'amabanga y'igihugu bigomba gukogwa integralement.
ubutagomba kubikora ndasabye nshimitse nyene icyubahiro data wa twese abarundi twese tuhanze amaso. Kuri bamwe ako kamo ka Claude Nduwimana kari mu vyerekana ko ashobora kuba ari umwishikira ku mukuru w'igihugu yoba azi n'ubwo butumwa buturira yirigwa arashikiriza. Ico ngo nico coba gisigura ingene bene ayo majambo ayashikiriza ku mugaragaro ataco yinona. Abantu bibaza bati nogendera mu macakubiri ya cane niho kumbure no kuramwo uburaro n'uburamuko. Turabona nk'abitwa babwejeri amajambo bahora bavuga adahumuriza. Turabona twarumvise ubundi mukenyezi bafashe bagafunga yavuze ngo abagore abakenyezi b'abahutukazi abonye kwidefile ngo bari ku murongo ngo ku mudugo nk'inkware. Uyo yaranafashwe arabizira. Ubu rero hari uwundi we w'umuhutu nyene umuhutu Claude yadutse gushikaho yemeza neza yuko abatutsi ari binyamaraso ataco bamaze ari burebure nyene umuntu yigisha abandi mu bwinshi ibintu bitaroranye bitagira umutwe n'amaguru. Ariko rero kandundura akaba yitwa ngo umumenyeshamakuru mu ngendo zijya severe irongowe na Pierre Claver akama ari kumwe nabo abafata amafoto abahama interview akoresha imvugo nk'iyo bitwa ngo bari mu bintu byo kunywanisha abarundi. Umuntu nk'ujya leta iba yamaze gukora ikintu cihuta bakatubwira bati ari imbere y'intahe ariko arashengezwa kujya kwa wa wundi yavuga ati banaka bari ku mudugo nk'inkware nawe yari kuja imbere y'ubutungane. Muravyibuka no witwa Amerikiade nzofa barushe avuga ngo abatutsi bazobarungika kuribwa n'ifi muri Tanganyika. Burya Burundi ntibuzogira amahoro hari kiriho umugwi mu mpande zose mu bahutu n'abatutsi bishizemo ibintu byo kudomeka. Natwe turi mu bihe byo kubaka bwa bumwe twigishwa kuva kera tugasanga rimwe no bumwe butari bwo dushobora kubishikako tugifise ba Claude dushobora kubishikako. Abo rero leta nibahagurukire abo bose leta ibaha ikibanza bakwiriye bagire centre kuja kubigisha akarangamutima kubuntu. Uravye Keni amajambo avuga ngo abatutsi n'ubwoko bwaje buva hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye ati bashitse mu Burundi ahubwo birukanywe aho bagiye barashikira ahandi. Urabona yuko ariko ahamagarira abarundi batari mu bwoko bw'abatutsi kugira ico bakoze kugira birukana abatutsi nkuko abisigura ngo bavuye ahandi babirukanywe kuko vyabananiye kubana nabo bari bahasanze. Ariko yerekana agomba gusigura yuko abatutsi mu Burundi vyabananiye kubana n'abandi n'abahutu n'abatwa n'abaganwa bari mu Burundi. Ati rero muri ico gihe vyabananiye kubana bafise imico idakwiye kubana n'abandi harageze ahubwo ko tubirukana. Urumva yuko ari kahamagarira abarundi kwica bene wabo kuko udashoboye kwiruka ngo basige urumva ko bisobanura ko bazoca bamwica. Ivyo rero nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane ibintu abantu batofata menenegwe ahubwo bakwiye guhagurukira bagahagarika vuba bwango kuko bishobora gukwegera akarambaraye gasumbije igihugu cyacu Burundi. Amajambo nkajya Keni avugira imbere y'abategetsi batandukanye b'igihugu hanyuma akaguma yidegemvya ataco babivuga ko ataco bamukorako biragaragara neza yuko ari politike y'abategetsi b'igihugu kuko yakabatari bo baba babibeshuza canke bakagira nico bamukoreye mu bijanye n'ubutungane. Uravye hari umumama yigeze kuvuga ibintu bisa nabijya mugana naho bitari bikomeye nka bijya wewe imyaka bamuciriye agashe murayizi ariko Keni akaba amaze amezi 2-3 ariko avuga amajambo nkajya ntagire ico bamuvugisha. Birerekana neza yuko ari politike y'ubutegetsi bw'Igitega.
ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aherereye. Itarike mbi ku Barundi, itarike mbi ku Bahutu, nibaza ko ari itarike nziza ku basavyi b'indaro bari mu Burundi nabo bitwa Abatutsi, ba Mujeri, ibimwa amaraso, abo kwa Bikomagu bene Ruhinda. Abo ubu turi ku isaha 8:42 ku masaha y'i Bujumbura mu Burundi. Niyo masaha nyene Micombero itarike nk'iyi 72 yaraje gutangaza kuri radio nkuru y'igihugu ko leta yose ikombowe, leta yose irahagaritswe, igihugu kiri mu mahoro atangorane gifise. Uwo munsi nyene bariko baritegura bikazanura, uwitwa Shibura n'uwitwa Yanda bari mu Rumonge, batanguye kuja kubwira Abatutsi iwabo ko boshira imipanga hagufi, imbunda, amacumu n'imigano kugira ngo batangure kwica Abahutu. Uwo munsi nyene kugira ngo babice bitagoranye kubera ko bazi ko Abahutu ari abantu bakunda kuryoherwa, igihugu cose bari basiteguye intambo ngo baraja gutamba bakeshe, ibyo bise soirée dansante. Ifirimbi kubitanguza yavugiye hejuru, yavugiye ruguru ya katedrale Regina Mundi aha mu gisagara ca Bujumbura. Batari bake murahazi, hajya mubona hari ijya monima di Soroda Inkoni, uno musoda atazwi kandi ari umusirikare yavi Muramvya w'umukapitene yitwa Kinyomvyi, mbere umuhungu wiwe yasigaye akaba ba Munyakabiga. Uyo munsi rero uko vyagenze, intumbero yabo kwari ukumara zina Muhutu wese. Abatutsi b'Abarundi n'Abanyarwanda bagiye inama ukuntu bomara zina Muhutu, baja gusanga kugira bigende neza biba ngombwa ko baja kuzana abamayi murere babakuye Kongo, babakuye kwitwa Samiero, barabazana babageze Burundi, birara mu Batutsi hari Makamba, barica Abatutsi bakeyi, nta wamenye iherezo ryabo, ntibigeze babasanga aho bari ngo babatere babagwanye ko ari inkozi z'ikibi, ahubwo leta yaguma icungerera umutekano mu micungararo yaho kugira ngo ntibabure ibyo bajya canke ibyo banywa. Aho rero vyabereye cane ni Nyanzarake na hariya hejuru za Vugizo, hariyo uwitwa Nyawakira Antoine niwe yari musitanteri ico gihe hari Ivugizo, umututsi w'isonga mubi, umwicanyi w'umugesera yamaze Abahutu ibihumbi n'ibihumbi bidaharurika. Kuri uyu munsi rero mfise umubabaro mwinshi mu mutima wanje, kubera amafoto namye ndaraba kuva mu gitondo yerekana neza ukuntu ubwicanyi bwo 71 ukuntu iyo nyabwoko ryagenze, ukuntu ryateguwe n'abarishize mu ngiro. Umugambi wabo bwa mbere bwo kwari ugufata ubutunzi bw'Abahutu bakabwigarurira. Nta caha na kimwe Abahutu bigeze bakora. Muza mwumva ibintu bavuga ngo hari hateye ngo n'Abahutu batemaguye Abatutsi, ihibambewe. Ivyemezo nka byose biramaze kwegeranywa, no mu Batutsi batari bashigikiye iyo migambi hari abamaze kubivuga bagashira ukuri ahabona ko
ivyabaye kijya gihe yari nkinamico. Benda babaze, warabonye igihugu gitegwa ntihabe imigwano hagati y'abateye n'abacungera imbibe z'igihugu n'abajejwe umutekano? Ivyo birabahuga yemwe? Hari uwo kwerekana higeze habera intambara hagati y'ivyo bimwenyi vy'abatutsi n'abo bamayimurire bavanye Kongo? Amakuru mfise y'ukwizera mbere nayaronse ndayakuye kuri radio BBC mu kiganiro gahuza miryango mu mvo n'imvano, mu kiganiro imvo n'imvano cashikije muri 2014 mu kwezi kwa kane, sinibuka neza itariki y'ico kiganiro ndagifise. Umututsi arimo yitwa Pierre aragiriza neza Aritemosi Mbananiye ukuntu ari mu bateguye ubwo bwicanyi bakabishira mu ngiro, ukuntu mbere bamayimurire baravuye Kongo babaherekeje bakabageza ku mupaka mu Gatumba. Ibi byose wabivuga n'umututsi. Mbere ico gihe yarabujije n'abatutsi kwica abahutu, baca baramufunga kubera ko babujije gukora kibatiza gukora. Baramufunze mu mazu mwanya utari muto mu gasho, meza ngahera yamazeyo hafi y'umwaka afunzwe. Yari umumenyeshamakuru, yari directeur adjoint chargé du service de reportage muri RTNB, n'umututsi. Ivyo yarabishize ku mugaragaro. Nabateguwe bazanwa na Micombero baza kwica abatutsi bakeyi babagira babatanga kubimazi kugira ngo bice ibihumbi birenga 500 by'abahutu igihugu cose. Mbega muyibuke ko itariki ya 29 batanguye kwica abantu, wabona bazanye intonde. Izo ntonde zazifise n'abatutsi zanditse ko abahutu baja kwicwa. Izo ntonde zakozwe nande? Zakozwe ryari? Mbega Micombero kugira ahagarike leta saa 7 z'umurango kujya musi wa Rovenef yari yiteguriye iki? Kugira shireho soirée d'entente, kugira shireho rya soirée dansante itaho ribaho yari igamije iki? Mbega ibintu Shibura n'ayandi bari bagiye gusigura mu Rumonge ni Nyanzarake ni Bururi bavuga ngo byo muja kumva canke kubona ngo muvyihanganire ngo igihugu kirimo ibihuha, bari babikuye kuki? Kubeki batagiye ahandi bakaja hariya? Uyo Pierre nyene, uwo mututsi Pierre yakora muri RTNB, yabonye ukuntu witwa Shibura asinyana amasezerano na Tanzania barungitseyo abajerere b'abatutsi kuja kwiga ivyo bise militantisme. Baragiye baravyiga baragaruka. Rovenef niho baje bavyina mu gisagara ca Bujumbura, ahubwo ico gihe nibo Yanda na Shibura bari bagiye gutegera, barabapakira n'imodoka zabo barabazana, batangura kuvyinira muri centre ville bavuga ngo vive ntare 5 kugira baronke imbarutso yo kwica umwana w'umwami. Nuko vyagenze. Abo bantu hese abantu bazima n'abagesera, uwo bica baca munyaga ivyiwe ngo n'umumenja. Ubwana bukangazwa. Ibaze kuba so yari docteur, ibaze kuba so yari umuntu afise akazi quelque part, afise amafaranga, afise ubutunzi, ugaca uhinduka mayibobo. Nguko uko mayibobo zatangwe kuboneka mu Burundi vyahereye ku bahutu. Icyo bajese kindi nukuntu abahutu rero bantu bazi gukora, aribo bakozi, aribo banyamwete, kandi bakora bakaronka. Uraye bisagara byose byari misaka kuva 2005, ubu birashajije birayagayaga, n'abantu bagira umwete mu kurondera bagakora n'umwete wabo wose, kandi ayo baronse bakayerekana. Ariko izo mburu akazi kabo zubwire kunywa amaraso, bagaca bataha mu ngondano nk'imbwebwe zitashe mu myobo. Inzu zose zari z'abahutu zari mu bisagara vya Bujumbura, Ngozi, Gitega, Rumonge, Makamba, zose baragenda baranyaga. Hariho sentare,
hariho sentare yagizwe n'abatutsi 4 harimo Jean Baptiste Bagaza, harimwo uwitwa Kabunda Gregoire we aracaharu ariho ari ngahi Bujumbura turabana ngaha mu gisagara. Uyo Kabunda Gregoire niwe yari umugerefiye w'iyo sentare. Nibo bare ubwo bugabo bune nibwo bwicara bugaca imanza bukavuga ngo naka napfe naka ni mu mwice naka mwicisha imashine naka muhamba kanura. Nibo bafata izo ngingo. Uwari afise imyaka 5 ico gihe ubafise 53, benshi n'abari bafise iyo myaka ubu babayeho nabi batunzwe no guca amakara. Base bara aba docteur, aba DG, abarimu, abaganga, abadandaza bari bakomeye, abarimyi bateye imbere. Biraye igihugu cose ubwo bwicanyi nta minsi 10 bwakozwe. Bakerera abantu izuba riva bakazana urutonde bakaja ku mashuri bagasoma amazina nakinjira naka ngwino bakica abanyeshure bakica bigisha. Ariko no munsi bene kubikora abatakiriho abana babo uyu bivuze bavuga ngo ikurazura kaboze ngo umunyamacakubiri ngo ntibagira ntibana bagacaye baca umugani mubi ubabaje gusumba iyindi yose ngo gapfuye kabazwa ivu. Mboneye hakaryo kugusaba abantu muri ko murahanira ibibanza mwa kino gihe c'amatora. Umuntu uzogira amahirwe ugatogwa dusabirere turagusabye cyane abagira muje mu nama nshinga amateka mutwemereze iriho nyabwoko ryakorewe abahutu. Muri twemereze iriho nyabwoko ryakorewe abahutu kandi agasuzuguro katagira izina. N'agasuzuguro katagira izina. Mu mwanya uri imbere muje kuja kuri YouTube yanje muraja gusanga ko ikiganiro nagiranye no musi nyene mu gitondo n'umupolitologue Luc Michel kubijanye n'iyi genocide. Agaca agendera ko nawe nyine agira ico asaba nkuko mumva naniriko ndabisaba. Ndabinginze banyepolitike bagumya banga mbonera kure bakenyera rugamba muntu uri kuri liste ugashika muri parlement mutwemereze genocide. Mutwemereze genocide kuko turarusha. Urazi wakunyaza ivyawe akaguma agenda akwigamba agutamba ku muvyimbo ukamenga ni wagusumbya gukora oro n'abantu bisuma batunzwe no kunyaga no kwiba nta nka kera bagira bahima bari imbwa zo ngaho bari batunzwe n'ibihama byo mu ishamba nk'abatwa. Ariko maze kwirara mu bahutu bakabica bakabanyaga amazu meza bakabanyaga inka batanguye gusakira amata. Uno munsi ugasanga umwana w'umuhutu yipfuza amata kandi sekuru yaratunze inka zajanywe n'abatutsi. Ubu bigomba guhagarara. Ubuntu burihabwa. Mututsi wese ari mu byo yanyaze ntihagira urenganywa ariko ufite ibyo yanyaze abisubize. Ufite ibyo yanyaze abisubize. Abo batutsi b'abanyarwanda bagumye ngaha mu Burundi bakihindura abarundi bose basubira iwabo. Baruke kwa Kagame. Nukubatorera inkoni tubasubiza iwabo. Uburundi kuva na kera bwari ubwantare. Bene ntare turiho. Bene ntare turaganje. Muraza amakuru ya Ruhinda murazi vyiwe utabiza zobimbaza nzobimubwire. Ntidukeneye ko tubona twagwa nabo kwa Ruhinda. Ntidukeneye ko tubona ko abo kwa Ruhinda babana badutoteza. Nibasubira iwabo hirya kwa Museveni imbere barenge hirya uko sinabanyankore bagende basubire bavuye basubire muri Ethiopia. Basubire muri Ethiopia ni iwabo. Nuko nako gagwe nagenda bavunire babwira ati iki nico gihe turimbure
twibuke iyo twavuye kure. Mana ishimwe ko turi mu gihe c'amatora, muca mwumva namwe igikurikira, mwumva igikurikira, mwibuke iyo twavuye naho tugeze. Iyo umuntu atibuka iyo yavuye ntamenya niyaja, mubona aho twavuye naho tugeze, hariya handi twifuza gushika. Akadirisha mengana ka mbere, reka ndabe neza, ni ukadirisha ka mbere, kurya karata yitora, ni ukadirisha ka mbere. Ukoresheje aka gatoki gatoyi wohava usanga hakoze ku ruhande, uzokoresha igikumu, uzokoresha igikumu kajya karangi hajya ku kadirisha ka mbere. Je ncambona niko ndabigira, niko bizogenda, hanyuma tubananye twisarurira amahoro n'umutekano n'iterambere. Imbwebwe nazo tuzeke tubananye zibweje ko zibwejeje ku gahinga, ariko ibwejeje ku rugo uratora ubuhira ukayikubita, kibwejeje ku gahinga n'uburenganzira bwayo ko ntaco biriko yonona. Nuko rero mugira umugisha muheza gigwe. Yodio byanyase munda ko nshobora kwirengagiza umuja yiyita ngo n'umuhutu, ngibaza ngo ni waserukira abandi bahutu, kuko turetse kuvuga ko abaserukira arabatukisha, kuko abahutu benshi barimwe intungane, barimwe abanyakuri, barimwe abantu b'incabwenge badashobora kuvuga irisunitswe n'impwemu nk'ibi Kenny Claude ariko aravuga. Uyu Kenny Claude rero ndiko ndamubaza, naramubonye ku ifoto sanga no muntu umengo ntanakwiye, n'umuntu uwo ari we wese yogwiza n'ubusa, kuko ase umuntu yoserukira abandi. Kuvuga ngo abatutsi ngo nabatsi indaro, ngo ni ba mujeri, ngo nabantu ngo atarabo muri ico gihugu. Mbega yoba aje kumusega, hariho umututsi yoba yaragiye gusega uwo Kenny Claude, abatagira wenyene haba atikwiye, ninde yomusega? Abantu nk'abo nifoko tubagwiza n'ubusa, kandi tukabarondera amafoto yabo kugira nejo bundi tuzomwerekane kuba ari we wese amumenye, kuko yubahuka akavuga ubwoko bw'abantu bikwiye atazi, atigeze abona iwabo baza kumusega, atigeze abona umuntu agenda ari gusa umututsi ngo aheze amwambike. Ibyo uwo ari we wese yarakwiye gufata iyo audio y'Kenny Claude, hanyuma bakamurondera ifoto, hanyuma iyo foto bakayereka abantu bose, cyane cyane bakayereka abahutu yuko uwo Kenny Claude ari umuntu abatukisha, kuko aya majambo avuga sayo umuntu akomeye, sayo umuntu yoba avugira abantu. Rero nobasaba ko uwo muntu Kenny Claude mumwerekana mwese ifoto, abantu bose bakamumenya, mugaca mushiraho n'iyi audio yiwe yatanze, abantu bose bakayumva. Uyu ni wa wundi afata umuntu w'umushinga ntaha akamutuka, mbere yatutse yubahutse atuka abanyamurenge ngo si abanyekongo ngo n'abasenzi.